Turaramukije banywanyi ba Heritage TV muri ko muradukurikira, turabahaye ikaze kandi ubugira kandi mu kiganiro canyu umusomyi n'umwanditsi. Ni ikiganiro kibaganirira ku nyandiko zitandukanye, cane cane izo mu mugwi wa Rukristo, kugira ngo tuzimenye, tumenye abazanditse, ariko kandi zinadufashe kubaho ubuzima bwo kubaha Imana no kugendera mu nzira zayo. Turabahaye ikaze rero ugira kandi uno munsi dufise igitabo gishasha, dufise umutumire mushasha, dufise ngahagira kituganirireko, kandi tukaba tumuhaye ikaze. Turaguhaye ikaze. Murakoze. Mwo twidondoraga mutumire. Ku mazina yanje nitwa Irakoze Berney, hama nkaba ndi umunyeshuri niga Université des Grands Lacs, nkaba ndiko ndarangiza umwaka wa gatatu caninja mu bundi buzima. Wiga ibiki ga Berney? Niga ibijanye n'iterambere mu kibano, développement communautaire niko novyita. Sawa. Turaguhaye ikaze Berney. Ni ryambere zangahe? Ego ni ryambere. Mwakoze kuza kandi. Mwakoze kuntumira. Berney, tugiye kuganira igitabo gishasha nkuko twabivuze, tugiye kuganira igitabo citwa gute ga Berney? Tugiye kuganira ku gitabo kivuga gute no kubera iki umukristo akwiye gusoma ijambo ry'Imana. Canditswe nande? Canditswe n'abagabo babiri. Abahungu babiri. Abahungu babiri. Umwe yitwa Benjamin Again, uwundi nawe yitwa Laurent Dave. Ni bande abo bahungu babiri? Umwe turamaze kumuvuga ngaha baramuzi ndibaza. Baramuzi. Ego muri abo babiri abo bose ni bande? Laurent ni umuhungu w'imyaka 23, hama akaba ari umunyeshuri, akaba ari n'umwanditsi ku rubuga rwa Révolutionnaire. Benjamin nawe ni umuhungu w'imyaka 25, nawe yandika kuri urwo rubuga nyene rwa Révolutionnaire. Ego. Niho ubona kuvuga ko ari abahungu bose bacari batoya. Hari n'undi mugenzi wawe yitwa Clement Dave tumaze gukorera ko ngaho igitabo ciwe. Mu bisanzwe n'ibiba ari ibitabo cane cane n'inyandiko mu buryo bw'ama-article bashira hamwe bagakora hamwe ibitabo bitoya bidufasha muri ibice bitandukanye vyo gukurikira Imana. Iki gitabo wari wabitubwiye ko citwa. Mbega mu ijambo rimwe iki gitabo bavuga mu kiga Berney? Iki gitabo baragerageza kutwereka impamvu umukristo akwiye gusoma ijambo ry'Imana. Hari amaverse amwe bazarakoresha, ariko yose ari kwerekana yuko nk'umukristo muri ino si yuzuye umwiza, arakoresha verse nga tumenyereye benshi yo muri Ephesians 6, ahavuga yuko turi mu isi y'umwiza, isi tudashobora kubaha Imana turiko turaba mu ijambo ry'Imana, isi tudashobora gukura no mu kwezwa turiko turaba mu ijambo ry'Imana. Muri make nivyo ariko aravuga. Amen, amen. Nico ngirahera kwica umuco n'umwiza Benjamin Again, canke Benjamin avuga ko kuba mu ijambo ry'Imana, kurisoma, kuryiga bigereranywa no kuba mu muco, hanyuma igihusha naco kigereranywa no kuba mu mwiza. Mbega abivuga yisunze iki, abisigura gute ga Berney? Aravuga yuko hariho amaverse akoresha ya Psalm 119, Zaburi 119. Turayizi benshi, ahavuga yuko atanga akarorero ati baze uriko uragenda ahantu uriko uramanuka ku ngazi, iyo hari umwiza aho hantu ugenda urakabaka kugira ushobore kubona aho uca. Ati muga igihe umuco waze uraza kubona aho uri, hama ugashobora gutambuka neza. Arageranye na Bibiliya ni umuco kuba Kristo cyane umuco kuba ari mwese ushobora kubamurikira mu kugenda mu nzira Imana ishaka. Wow. Amen. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, niwo murongo ngira ariko uravuga. Ni n'umuco kandi mu nzira canke umurikira intambuko zanje. Igice ca kabiri nyene ariko aragerageza kuvuga ku vyerekeye akamaro ka Bibiliya, atanga inkuru y'ubucuti canke inkuru relationnelle, canke y'abakundana babiri, yerekana ikibazo kihari ariko kandi n'inyishu dukwiye gufata dufatiye ku karero k'abakundana babiri. Abivuga gute? Akoresha Mariya nande? Akoresha Mariya n'umuhungu yitwa Romani. Aravuga ati Romani na Mariya ntibari babana hafi. Ati Romani arungikira ikete umukunzi wiwe. Ati ikete yamaze gushikira umukunzi we Mariya ntiyashotse arisoma ubwo nyene. Yavuze ati ndaza kurisoma hanyuma.
mu nyuma araca umwanya yibuka rya kete ati reka ndaza gusubira kubisoma hanyuma arakora ibyo akora araba televiziyo imbonesha kure araja ku mbuga ngurukana bumenyi araba byose ati ibyo aza kuvyibuka kandi ko umukunzi we muronki ikete mu nyuma ati none acavuga ati reka ndarisome kugira simbabaza umukunzi wanje mugabo umwanzi ariko atwereka ikibazo ati ikibazo suko Mariya yabuze umwanya ahubwo Mariya ikibazo nuko ca tugira amakenga kuri urwo rukundo afitiye umukunzi wiwe kuko nimba yaramukunda iryo kete yari kurisoma yihuta atana umwanya urahera ati mbwa turabona yuko akanarisubiramwo akaraba amajambo ku yandi ibyo yakoresheje byose ati mbwa turabona yuko ntavyo yashotse akora ubwo nyene ntihaca avuga n'ikibazo dufise ikibazo suko ikibazo ni urukundo dufitiye Imana ati nimba vy'ukuri twaba dukunda Imana Bibiliya agereranya Romani nk'Imana avuga ko akaroro ko kugeranya muga kadatunganye kadatunganye avuga Romani ko ni agaragaza nk'Imana hama Mariya ati nk'ishengero uwavutse ubwa kabiri ati kete naryo ni Bibiliya ati rero ikibazo ni urukundo dufitiye Imana nibaza ko arico kibazo twokwibaza urukundo tuba dufitiye Imana by'ukuri niko rutuma tubika Bibiliya nk'iryo kete rya Mariya na Romani yego wow bihora bigushikira ukaba Mariya kenshi yego kandi biragira ingaruka nk'uko aca bivuga umwanditsi wundi Laurent nawe avuga impamvu Bibiliya ubwayo itanga ku kamaro kayo cyangwa kamaro k'ijambo ry'Imana kandi agaca narangiza avuga ibintu bitanu umuntu ashobora guhomba iyo adasomye Bibiliya Bibiliya itanga impamvu iziga Bernay zotuma tuyisoma hari umuntu ahombika ivy'ukuri iyo atariko arasoma ijambo ry'Imana murakoze arakoresha icanditswe tubona muri Timoteyo wa kabiri 3:16-17 wari wansavye ko turasoma yego katunyarutse turasoma havuga ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bifise akamaro ko kwigisha umuntu kumuhana kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cose arakoresha n'irindi riri mu Baromani 15:4 ariko turashaka kurisoma ibi vyanditswe abikoresha mu kwerekana yuko impamvu Bibiliya itanga yo nyene ubwayo dukwiye gusoma ijambo ry'Imana nuko Bibiliya irahari kugira ngo itoze indero uwo mu Kristo imurongore mu kuri kose kumenya Imana kandi umenyeshe n'ivy'Imana yipfuza no mu kumukuza kugira ngo uwo muntu aba ushitse nkuko yari yivuga akora igikorwa ciza cose hama akacerekana kandi yuko Bibiliya irahari nko kwerekana ivyizigiro umukristo afise no kubikuza muri twe nicyo gisomwa akoresha tutasomye avuga ko Bibiliya ivyanditswe vyose byo misezerano rya kera byaduha kubwo inyigisho kandi no gukuza ivyizigiro vyacu dufise mu Mana rero ivyo nivyo yerekana nivyo vyanditswe akoresha mu kutwereka hama akaca atwereka kandi ico duhomba igihe tako turiga turasoma muri rya kete umukunzi wacu yaduha arakoresha cya canse twane turavuga kayico mu Banyefeso yuko ntidushobora kugwana n'umwiza uri muri nosi na kameremere kari muri twebwe tutariko turambara bya bigwanishwa vy'Imana ico arakivuga nk'icambere ico duhomba nta nkomezi tuzoronka hama ikindi naco atweka yuko Bibiliya ni nk'isoko ridushoboza gukora bya bikorwa byiza Imana ibitwitezeko ko hari ivyo Imana ibishaka kandi navyo tubimenyera mu ijambo ryayo rero niho dushobora no kumva yuko turazi ivyo Imana ikiragomba kandi tukanabikora hama ikindi naco avuga ni isoko ry'ivyizigiro ni isoko ry'ivyizigiro ku mukristo wese akoresha cha chance yatwa duheje kuvuga hama ikindi acavuga kindi ushobora guhomba avuga yuko Bibiliya nifungurwa ku mukristo ati
gute dushobora kubaho tutariko turafungura. Umuntu iyo atariko arafungura mu buryo bw'umubiri aragwara. Aragwara. Rero niyo turiko turafungura mu buryo bw'impwemu turagwara. Turazingama. Ego, hama ikindi avuga, Bibiliya tuhakura umunezero. Tuhakura umunezero kubera tuba turiko turasoma rya kete ry'umukunzi, y'amajambo y'umukunzi wacu. Rero nivyo avuga tuba turiko turahomba. Yaba Yesu yaba Yeremiya bose barekana ukuntu ijambo ry'Imana ririmo rizana umunezero. Yesu avuga ngo ibinda bibabwiye kugira ngo umunezero wanyu wuzure. Yeremiya aravuga ko umuzingo yawutamiye ukamusosera. Wow, Dawidi avuga yuko ijambo ry'Imana canke ivyagezwe vy'Imana bisosa kuruta ubuki. Wow. Mu gice ca kane agaruka umwanditsi Benjamin arasubira kuvuga izindi mpamvu zo gusoma ijambo ry'Imana, nkaho ariko aratwemeza ati hariho impamvu nyinshi zo gusoma ijambo ry'Imana ku rugero kandi rwa misi yose, icyo tuvuga régulièrement. Donc aca avuga kandi ko mu bisanzwe Bibiliya twama twibaza yuko kuyisoma ni igikorwa Imana yaduhaye, ni igikebere dufise dukwiye gukora, ariko bavyerekana yuko ari ubuntu twagiriwe, bavyerekana yuko ari umunezero kandi ari privilege. Mbega bivuga gute Benjamin Bernay? Benjamin atubwira yuko gusoma Bibiliya si umugigwa canke si ikintu kiremereye gituma menga ni igikorwa kiremereye, umutwaro. Ati ahubwo ni ubuntu tuba twaragiriwe kuba twashoboye kuronka ijambo rivuye ku muremyi w'isi n'ijuru yandikira abari mw'isi. Rero aratwereka ko Bibiliya ni nk'ico turabirako, ni icirore. Ego, ni nk'icirore, ni nk'akarorero. Ati agarukana y'amajambo nyene twabonye mu bice biheruka, aho katwereka yuko niho dushobora kubona ico Imana yipfuza, niho dushobora kubona ico Imana igomba muri ino si. Ati rero Bibiliya niyo turabirako. Aravuga n'ikindi ca gute tuzoshobora kumenya inyigisho zitarizo, gute dushobora kumenya uyu muntu ariko avuga ukuri, urya muntu ariko arampenda, turiko turaba mw'ijambo ry'Imana. Rero atwereka Bibiliya ni kukuri konyene, kandi nivyo bidufasha no kumenya ivyo Imana igomba. Hama ikindi aravuga yuko Bibiliya niyo iturongora kandi niyo itumurikira. Iraturongora mu kuri kw'Imana. Arashimikira rwose kumenya ico Imana yipfuza. Iraturongora kandi iratumurikira mu kumenya ico Imana igomba no kumenya ico Imana yipfuza. Hama kandi arasubira akatubarira yuko Bibiliya ni imfungurwa. Aguma akavuga ko ari imfungurwa. Ntidushobora kuzobaho, ntidushobora kuzokubaho uhoraho, ntidushobora kuzokura mu buryo bw'impwemu, gukura mu kwezwa, gukura mu rukundo, gukura mu kumenya Imana tutariko turaba ijambo ry'Imana. Wow. Turamaze ko ikiganiro ngaha nyene kivuga ku bugombe bw'Imana, aho vy'ukuri ibibazo vya Imana igomba iki, ngomba kwiki n'ibiki vyose twarabonye neza nk'uko bivuze, kandi ko ari ikibazo gifise inyishu mu ijambo ry'Imana. Twabikoze ngira mu bitabo bibiri bimaze guca ngaha nyene, nibaze ko ari cyo usubiyemo kandi gikomeye cyane ko cama ari ikibazo caduhanze cane. Igice ca gatanu Bernay, bigana ni bamaze kumva abantu bavuga yuko iki gitabo kwati ibintu vy'Imana Bibiliya iragoye gutahura. Nibaza ko bazi ikibazo nk'iki nyene na Laurent, bazi ikibazo ati mbike birakunda yuko umuntu ashobora gutahura Bibiliya. Inyisha avuga ko ari ego, hanyuma kandi akerekana n'impamvu dukwiye gutahura Bibiliya n'akamaro ko gutahura Bibiliya, agaca avuga kandi ibintu vyodufasha gutahura ijambo ry'Imana. Birashoboka wowe utahura Bibiliya cyo twishura kandi no kumwanditsi yabivuze. Bibiliya mpora ndayitahura, ariko ndayitahura nanje nisunze ivyo umwanditsi Laurent yatubariye. Avuga gute? Icambere avuga yuko birekana ko dutahura Bibiliya. Ati kuko igihe turiko turatahura Bibiliya, ico Imana yaravuze no gukora ivyo ishaka navyo tuzoshobora. Tuzosanga tuko tukubita hakurya y'ico Imana igomba, iruhande y'ico Imana igomba. Ati birakenewe ko dutahura Bibiliya. Ati kandi birashoboka. Birashoboka. Aca atanga impamvu ya mbere yavuze ni gusenga.
imbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Atanga impamvu yuko tubanza gusenga ni kubera ko tuba twizeye yuko iri jambo ni Imana yaryanditse ikoresheje abantu bayo mu gihe kanaka bakoresheje. Aravuga yuko tubanze gusenga kuko mwemu aba muri twebwe, mwemu w'Imana aba muri twebwe, niwe afise ubushobozi, arashoboye gose kuza kudusigura iryo jambo tuba turiko turasenga, uko ubwiwe niwe yarihumetse ca canditse twasoma. Hama akaca avuga n'ikindi co kurondera urubuga mu kinofunofu muri context ikirere caho uwo mwanditsi yandika iryo jambo ry'Imana. Tuba tuzi ko uwa mbere yajyanse n'Imana. Hama uwo mwanditsi yakoresheje n'abo yandikiye aba ari bo. Hama nubwa ubutumwa yariko arabahereza muri ico gihe cabo. Ivyo biradufasha kugira ubu naho ce dutahura. Si vyize yuko mfata ibintu Paulo yanditse uce ntangura kubishira kuri jewe, je ntangura kubitahura muri ubu nyene, gusa ni vyize yuko mbanza kwicara yavuga ico gihe impamvu nawe ariko arandikira. Ego hama ikindi abandanya aravuga ngo dukurikize, hariho uko Bibiliya iba isigurwa. Uko ibisigurwa amategeko yo gusigura Bibiliya, amategeko yo gusigura Bibiliya. Ahaca avuga kandi acana anaduhane amametode, uburyo bwo gukoresha cyangwa ubuhinga bwo gukoresha Bibiliya benshi bazi benshi. Ni metode ya OIA. OIA agerageza avuga O ni nka kwihweza, observation, usoma kandi ukaraba ibirimwo bivugwamo. Ninde yacanditse, havugwamo bande, message ubutumwa burimwo n'ubuhe. Hama ikindi acavuga ni kuri iyi ni nka interpretation, gusigura bisigura iki ibinihweje. Ivyo nihweje bisigura iki. Hama ikindi naco ni application, gushira mu ngiro twebwe natwe muri kino gihe gute Imana ikatuganiriza. Ivyo rero biraza gufasha kugira umuntu aze gutahura Bibiliya, kuko hariho mu gihe cabo hariho ivyo Imana yariko irabaganiriza kandi bo baza gutahura. Mugaje mu gihe ciwanje ntaza gutahura kuko sinari muri ico gihe ciwabo. Hama ikindi avuga nyaza ko kinafasha na cone gose ni kuganira n'abagenzi bafise ino nyota nyene yo gusoma ijambo ry'Imana. Kuganira nabo ko hariho ico nkabo Shadrach isho uzora atahuye, jewe aho ngeze ntaza kuba ndiko ndatahura. Rero biraza kumfasha iyo ndakubajije mbwira ntahure, kandi avuga kandi tubaze n'abaturongora abakozi b'Imana baturi imbere. Ego byose abitubwira tukashaka kubiraba. Hama ikindi avuga ni kutirengagiza ibindi bitabo. Ego kutirengagiza izindi nyandiko. Ego iyi nyene yiwe ariko ego ati ntituvyirengagize. Biradushoboza gose, biradufasha mbese gutahura igisomwa tuba turatahura. Haba harimwo ibi bitabo byo mu bwoko nk'ubu, hari ivyo dukunze kwita ama commentaire biblique, hari ivyo twita ama bible d'étude, bidufasha gutahura vyose kandi uko tubivuga ngaha ni igitabo kibivuga jambo ry'Imana ryo rikwiye ku mugozi upimiza ibintu byose turiko turagira. Sivyo bitushirako sivyo bifise autorité ya mbere, ariko birisunga ijambo ry'Imana bikadufasha no kubitahura. Berneye, abantu ngwiye turiko turasoma Bibiliya turiha impamvu ivyitwaza. Mbega ivyitwaza yita ko bitari ivyo bine dukunda kwiha ni ibihe kandi twabirengera gutega Berneye? Ucuze kutubwiye n'ivyo vyitwaza naho uvyitwaye. Icitwazo ca mbere avuga ni icitwazo co kudafise umwanya. Genda kibaze nk'ibizi. Ni bisanzwe. Nibaza ko ico citwazo tagise wenyene. Kenshi tuvuga ko tudafise umwanya. Tudafise umwanya, turase akazi tuzindukiramwo, abandi ku mashuri tuvyuka tugenda, abandi bitandukanye. Rero avuga ngo ikibazo si uko tudafise umwanya, ahubwo ikibazo ni ivyo duha agaciro ni ibihe. Ni ca kibazo ca Mariya kuri Romani. Ni igiki turiko turaha agaciro? Turiko turabona ko ijambo ry'Imana riri ni igitabo ntahara canke ku buzima bwacu. Ati rero si uko ata mwanya dufise, ati ahubwo turabe neza ico tuba turiko turaha agaciro ico arico. Ikindi atubwira ni ndarushe
nagize umunsi uremereye Ego. twahuye n'ibibazo nahuye n'ibigeragezo kwiruka n'ubuzima turavyumva abantu benshi hewe ngiye kwiruka n'ubuzima ngiye kwiruka n'ubuzima ariko aratubwiye ati muri ya biriya nyene hamwe tuba dufise imitwaro atanyene no dufise inyishu ko Yesu aratubwira ngo nimuze mwese arusha n'abaremerewe ndabaruhura ati rero ikibazo suko ntitwizeye n'uwo twakurikiye ko ashobora kuturuhura twizera ko ubusaswa buza kuturuhura ego cane gose rero agerageza kutubwira ivyo vyose mu kutwereka ko ntitubuze umwanya si uko twarushe ahubwo ni biki turiko turaha agaciro cane hama ikindi naco dukunze kuvuga ni sintahura ivyo ndiko ndasoma arakunze kuvuga ngo Bibiliya n'ishamba Bibiliya n'ishamba nukuri ubwiye wenyine nyene rirabishamba muga hamwe n'Imana hamwe kandi nawe yakoresheje kugira ngo badufashe gutahura Bibiliya si ishamba Bibiliya cika ubuzima igacika wa munezero nyene twametse ko turabona habona ko ni Imana vy'ukuri kiravuga kandi ukumva ko umutima wawe uriko uraganirizwa mu ijambo ry'Imana hama ikindi atubwira ni icitwa dukunda kugira n'inzoyisomejo uno musi reka ndabireke nzobisomejo nari vyama vyanshikiye vyama vyanshikiye nzobisomejo ego ati rero byose no kuraba mbega uno musi vyanse ejo bizokunda rero nibaza ikibazo ni ca kinye twabona ni ivyo duha agaciro Bibiliya nimba ifise agaciro ku buzima bwacu tuzorondera umwanya turashobora kubyuka mu gatondo turashobora kuraba umwanya hagati nimba ari pause nogira ndi ku ishuri nimba ari pause nogira ndi ku kazi nonga ntegeza kuronka umwanya n'umunsi uko mu ijambo ry'Imana ugati zimya televiziyo ugati va ku marezo sociaux ivyo bintu bindi bigutwara umwanya ni nk'ubu iminota 30 gusoma ijambo ry'Imana wamenye yuko udashobora kubaho utarifise wow tseko dusa n'abarangitse twavuze n'ubunye turabigarutse ko arabagira icitwazo cy'uko sinobitahura muri igice c'indwi yitse ko ari nk'akaganuke canke bonus umwanditsi Nikora wundi aza kuza atanavuze ko cane aratubwira ibintu 10 dufasha nimba twifuza gutahura ijambo ry'Imana canke nk'amategeko 10 canke ibintu 10 dufasha mbega ivyo bintu nibihe dukwiye kwisunga kugira ngo dutahure ijambo ry'Imana dutahure ico Imana iko yatuganiriza mu ijambo ryayo atubwira ibintu 10 icambere ni Bibiliya n'ukuri Bibiliya n'ukuri kandi yahumetswe n'Imana Bibiliya n'ukuri niko kuri konyene dufise aha mwisi kandi kwahumetswe n'Imana nta makosa namwe ifisemo hama ikindi atubwira ngo mpemu w'Imana muri twebwe uwo niwe ashoza abakristo kumurikira canke gutahuza ivyanditswe vy'Uhoraho kuko niwe yabihumekeye ego hama atubwira kandi ati Bibiliya yose kuva mw'isezerano rishasha mu itanguriro ushika Apocalypse vyahishuriwe Yohana vyose bivuga inkuru imwe ariyo ya Yesu Kristo n'agakiza kabonekwa muri we gusa dukwiye kuje turondera ico kintu ubwo bwa mbere agakiza kabonekwa mu mwana w'Imana yapfuye akazuka ku bwiza ego hama ikindi atubwira ati icanditswe cose canke inkuru yose muri Bibiliya itegerezwa gutahurwa muri urubuga iba yaranditswemo bwa mbere context ibiteretswe mu bivugwa imbere bivugwa inyuma hama kandi gatahurwa no mu nkuru yose iriko iravugwa muri Bibiliya bimwe twabona ko bivuga Yesu Kristo n'agakiza tubonera muri yo hama ikindi naco yatubwiye nuko ico umwanditsi yagerageje kuvuga igihe kandika ico gisomwa ico yagerageje kuvuga hama kandi gutahura nabo yacandikiye abaribo umwanditsi yariko avuga iki yacandikiye bande yariko abaha ubutumwa ubuhe ati ivyo navyo neza kudufasha dushobora gutahura Bibiliya hama ikindi aca avuga ni insiguro ya Bibiliya insiguro ya Bibiliya itegerezwa kuba kwisunga nazo ko gisanga kimwe ca kane kwisunga inyigisho yose ivugwa muri Bibiliya ico Bibiliya yigisha muri rusange ntushobora gutoramo akantu kamwe hanyuma wakavuga ugasanga atandukanye n'ivyo Bibiliya yigisha byose hanyuma ngo uco bibaze yuko ariko nivyo bikunda kuba rero iyo turiko turatora akantu kamwe
niho bambwira bahanura gusoma mu buryo bwa misi yose régulièrement kugira usome igitabo kimare ureke gutoramo akarongo kamwe ngira inyigisho mbi zose canke iziri inyuma ziva ku gutora akantu kamwe ugaca usanga wagakuye cane mu nyigisho nyamukuru ya Bibiliya. ego Okay. ayo niyo makosa akunda kuba Yeah. niyo makosa akunda kuba cane. Hama ikindi naco tubwira uko usoma Bibiliya ikirindwi uko usoma Bibiliya niko Imana igenda irihishura nubwo haca ibihe n'ibihe Imana igenda irihishura Bibiliya yanditse kuva kera mugabo n'ubu kandi igenda irihishura ni rya jambo nyene ridahinduka rya jambo nyene ryamyeho muga kandi igenda irihishura uko ugenda urarisoma. Wow. Hama ikindi 18 tubarira nuko Bibiliya irasigura irisigura ubwayo Gutahura Bibiliya ukoresha Bibiliya. ego kuko utabura Bibiliya ukoresha Bibiliya nyene ategeka ati hariho nk'ibice usanga bigoye gutahura tubwa n'ibindi bice bishobora gufasha gutahura ivyo bice biriko birakugora Kandi bivuga ikintu kimwe. ego rero Bibiliya ubwayo nyene isigura Bibiliya irisigura nyene ego. Hama ikindi naco tubwira kumenya imvugo uwo mwanditsi yarakoresheje Ubwoko bw'inyandiko. ubwoko Genre bw'inyandiko littéraire. ego umwanditsi yarakoresheje kugira ushobore kumenya ibyo ariko aravuga aho hantu. Yariko aravuga ivyese amapoeme canke la sagesse ivy'ubwenge sico kimwe n'igihe ariko aravuga inkuru ya Yesu Kristo. Oya. Tutegereza kumenya rero yariko yandika mu buryo we kugira dushobore gutahura. Gutahura. Wow. Ego Icanyuma icyanyuma nibaza ko kiri no mu bikomeye cyane icyanyuma avuga ni kutavuga ico Bibiliya itavuze aho Bibiliya itavuga ntituvuga ntavuge kenshi agiye turyohora tugashaka gushanga ibirungo Ugomba kurenza ivy'Imana. ego ukacurenza ibyo Imana yavuze niraza ko harimo n'amakosa menshi nahone ego mu ncamake nibyo umwanditsi tubarira Ibintu 10 umuntu abikurikije ashobora ntatahura Bibiliya mu buryo butunganye buri parfait mugabo ashobora kwirinda amakosa yo gutahura ibitari ivyo canke no kudakurikira inyigisho zitari izo. Wow. Bernay, turasoma ivyo Benjamin yanditse, turasoma ivyo Laurent Deve yanditse, twabivuze ko Nicolas ahejeje kuduha amategeko 10 ngenderwako yo gusigura Bibiliya. Wowe nka Bernay nk'umuhinga twatumye adufashe gutahura iki gitabo kandi nk'umukristo umuntu yumvise iki gitabo bivugwa muri ico mbega umuhamagarira iki ni iki vy'ukuri uvuga uti iki ugisigarane iki uze kugishira mu ngiro uze kukigendera ko muri ibi bintu bavuze kirafise akamaro vyoba nk'ibi ibintu yosigarana kimwe canke bibiri. ikintu bwa mbere novuga nibaza ko ari naco kibazo kwanza twanza kwibaza ni ku rukundo dufitiye Imana kuko sinumva ko nabanza guhamagara umuntu gusoma Bibiliya tutarasuzuma kwanza urukundo dufitiye Imana urukundo dufitiye Imana urwo rukundo narwo ruhera mu kuvuka bwa kabiri uw'Imana yavyaye bwa kabiri by'ukuri arakunda Imana bifuma vyanka bifuma yumva umenga biramubihiye ubwo umutima wonyene atari mu ijambo ry'Imana. Ego. Hama ikindi naco numva nohimiriza umuntu ni kubona yuko turi mu isi y'umwiza nukuri sinzoshobora kuba Imana yakundira mu ijambo ry'Uhoraho sinzoshobora kumenya ico Imana yifuza nk'umukristo kugira ngo ndayiheshe icubahiro muri ino si ntariko ndamenya ivyo yavuze mu ijambo ryayo. Rero ico kibazo niyo nabona ko kiri ntahara cyangwa gikenewe rwose mu buzima bwanje. Ikintu hamagarira umuntu ariko aranyumva ni kwihutira gusoma Bibiliya kurondera imigwi yo gusoma Bibiliya. C'est vrai hariho igihe Imana abikorera ubuntu novuga gute budasanzwe budasanzwe hariho twumva basomye Bibiliya bari bonyene kandi bakabishobora mugabo kandi biraryoshe cane canke ni nk'ahantu hadufasha rwose iyo turiko turondera imigwi yo gusoma mu ijambo ry'Imana abakristo turi kumwe tukabwirana ati tugire igihe dusoma ijambo ry'Imana hari imigwi myinshi ihari n'ubu irahari ngira bazokwegera bakubaze bazokwegera bakubaze badufasha by'ukuri mu gusoma Bibiliya yose gusoma Bibiliya yose kugira ngo nze gutahura ya nkuru twavuga ngo ivugwamo yose ya Yesu Kristo n'agakiza kabonerwa muri we. Rero iyo migwi irahari nuko abantu boyirondera. Hama ikindi naco
numva novuga ni kugira umuntu abeho yidegemvya kuko birababaje rwose iyo bibiliya ndiko ndonderamwo hari abaronderamwo amasezerano yabo haronderamwo kugira ubwenge. Abantu benshi benjira muri bibiliya kubw'impamvu kanaka, ariko ugasanga uwo muntu azobaho ubuzima buryoshe, ntazobaho ubuzima buhimbawe, ntazobaho ubuzima buriko buramenya ubugombe bw'Imana, uyu muntu azoba harushe. Rero numenya notumira umuntu wese ariko aranyumva muri kano kanya mu Kristo by'ukuri kurondera imigwi yo kubamwo mu ijambo ry'Imana no kugira izo discipline. Amina. Yaronka uwo mugwi atawuronka ni yanje ko aba mu ijambo ry'Imana kandi atari kuba mu ngo gusa. Yana kuba ati twe bararyigisha kuba mu ijambo ry'Imana, nzogyumva kuwa Mungu no kuwa gatatu afise amaserire y'amafraternité. Ariko ni vyiza cyane uko Yesu avuga yuko kugira umuntu ataba adafunguye, umuntu afungura kuwa gatatu no kuwa Mungu gusa, afungura no kuwa mbere no kuwa kabiri kandi mu gatondo ku mugoroba na saa sita. Berney, tugushimire cyane rero kuba watwitavye muri kino kiganiro, ukaba udufashije gutahura agatabo gatoya abantu bashobora kugasoma, turashobora kukabaha. Hanyuma tukaba twizeye kandi ko ikindi gihe tuzoguhamagara uzoshobora kutwitaho kudufasha no ku kindi gitabo. Wakoze cyane Berney. Mwakoze namukuntumira. Tukaba turangije ikiganiro cacu umusomyi n'umwanditsi, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiranye, tukaba tubahaye irindi sango mu kiganiro gikurikira. Turabashimiye cyane kandi kubandanya mukurikirana ibiganiro vya televiziyo ya Heritage Burundi, mubandanye mugira ibihe vyiza muherereye. Murakoze cyane.